Tugurura none ni ko mbona wavyimbye nkakubaza ntunyishure kubera iki ubu ni sangaje Eric sinzi ko ari wewe ndiko ndabona canke ari inzozi ndiko ndarota waraye erega kimwe womenya je sindi umwana azimira kandi sindi umwana yonka uvuga ngo yacerewe ko sivyo sindi umwana nazimiye sindi umucuko wavuga ngo mbega umwana yagiye ntataha sivyo sinazimiye natashe uri umugabo wo gutaha ijoro sino gutaha ijoro ahubwo kurara yagataha mu gatondo Eric sinahura ko ari wewe ndiko ndabona canke ari inzozi ndiko ndarota ariko nuko nagiye nkagaruka sivyo urumva rero kugenda ukararayo ukagaruka nta ngorane ruritaha ni wawe ariko ndo umuntu w'umugabo erega umuntu w'umugabo ntajego ntaza agerwa abamugera nk'umwana sindi umwana ariko sindi umwana jeyo umviriza ndakubwira Eric utisubiyeko aho nagukura hazi ibintu bigiye guhinduka mva ndakubwira sivyo je ndi umuntu ego kumpindura ubuzima warampinduriye ubuzima kandi wanzanye muri runo rugo ndarubemwe nk'umuntu w'umugabo rero ntegezwa kurubamwe nk'umuntu w'umugabo sindarubamwe nk'umukozi kandi sindarubamwe nk'umwana ndarubamwe nk'umugabo ivyo bimenye umviriza ndakubwira uzotangara kandi sikera ugiye kubibona ibintu navyikwegeyemwo nzi ngo n'ubuzima ngiyemwo muga ndabona neza ko ivyo petit frère yambwiye ndabona biriko biraba impamo ntaryoherwa nkagumuka ngo n'ahantu ndoye je ndabona urugamba rugiye kunkomerana Nje kubeki uyu mugore ndakubwiye ntanyumvije ntana babona ntahantu ingene hasi nawe ati zana umukozi mugume umenga nanyumva nashaka je ndakoropa nga je naje kugira ngo nkorope je inzu yiwe jeyo naje kugira ngo ndamubira umugabo sinaje kugira ngo nkorope naba vraiment ingene hasi nanakeneye ko jewe nkoropa aho mu mwanya araza ngo agiye kubutsa sinzi yuko abasize ngaho kugira ngo sigare jewe ndakora sinaje kuba umuboyi jewe ngaha curazi bino bintu ngene binjisha twese tuzana umukozi akeneye uko ari je ndamubera umukozi jewe kandi byo byizanye
sawa Umviriza ndakubwira ibintu maze iminsi ukora gushika uno munsi sindiko ndabitahura neza bisigura ariko ngomba ninde ku kazi shaka kugenda kuri konti urotira amahera hari ibintu mpava nza kuriha ku mugoroba kandi ejo hari n'amahera tuzoza kuriha ibyo bikorwa twakoze ryari waba urotira amahera tuzokwandikira muri message amahera urotira bivanye n'ibyo ngiyemo uko biza kugenda hama ni nazo tuza kuvugana ukuntu tuyakoresha hama ntibagirwe no gusoma stock kuko urabona ko ibintu byaheze sawa ego kwe umugore ararindana gusa nta kibazo ikindyoheye nuko undungitse mu mafaranga nibaza je ngo ndi umwana je ndi umukozi nza gusoma amastori Ako nta makuru ufise reka ndakwereke nabo nahebye ngomba ndabarondera uno munsi tugesho Doko ko mutanguye kuzengera tutaranywa rega ntituranywa je narababwiye pete mwese nzobaheba urabizi ko kuva kera tukiri hariya mwisite nkiri muri bwa buzima mwe niyo mpamvu ndabibuka mwahora munshorera imirire mu mpango sivyo niyo mpamvu rero no munsi nabahamagaye dogo wenda kwemera imisi yose je sinobibagira ko urabona ngaha aha je ndi boss njera byose sivyo jewe ngaha nta muntu numwe mbangira amafaranga ndaje uko shaka oya rero nico gituma rero mwebwe numva sinabahamaye kugira ngo nyene ndabereke yuko nanje ubuzima bwahindutse kumwe mwahora munkorera umuti kera rero ngaha mwe ntimwitinye urumva je ngaha amahera arahari nkubu yagiye aha turanywa haturiyo zose nta kibazo na kimwe ntimwitinye ahubwo kubita banza mukubite ngaha oya bonga uri umugono kuva kera yewe ko bishitse ukatugurira aka kantu kangeze mu mubiri hewe tugende ariya akuri mijoba dutambe nimba tunga koga vyina ndyohebwe kandi ubwiza ndakubwira wewe mukuru wawe ubu yaraguteranya imbere ati kubera iki arinze ariko arubakisha n'inzu y'amateka isa neza nawe yibonye wo kwidudura yewe niwasigaye ateye imbere mwisite y'iwacu we n'amakuru ufise kandi ugasubira kubimbaza je ndabiguhaye y'ivyo nabiguteretse imbere waborewe kweli ujya ntabwo ari mukuru wanje ujya n'umutoyi wanje amafaranga yakuye hehe kuraheruka arakabwa n'agasize hariya nyuma yakayakuye karantiranye imbere nawe ariko reka ndakikure ku mwaku Boss, ukabazana namanudisha toto ukuweza dodoni abazunzisha bisha dodoni wewe dodo
Nire ku burofa. Ni wewe wa musore natora hagutora uke gutora amayara gukuragira ibintu nk'ibi aka kanya uribonye No, subira uvuze ngo ni wewe subira mu ngonde. Eric Ngo Eric urashobora amayara urashobora kunyubaha ukajya ukamamagara mu izina jewe. Kuba wibukanye ne runo rugo Umva, jewe uramamagara mu izina wewe. Wewe warezwe n'abavyeyi babiri. Ngo nagitse ngonde ngo Eric. Urashobora kubahuka jewe ukamamagara jewe mu izina jewe. ahubwo perezida Burya warimenyereye ikintu kimwe kubera utarabona aya matwi neza ndayakozemwo. Urabona aya matwi aya nkayagurugutura fresh hamwe wonyumva. Umva ndakubwira ikintu kimwe, sibyo? Kubera ubona atakintu kimwe nigana kugira wewe uramenyera. Umva je sindi babagore bifatira kwizosi aho nagukura hazi ibyo nkubwira jewe uhema musi nino saha sishaka kubona mu rugo rwanje sishaka gusubira kukubona mu rugo rwanje urashobora kunyubahuka ahubwo jewe kunyubahuka jewe Eric inzira yakuzanye urayizi sishaka gusubira kukubona mu rugo uranyumviriza inzira yakuzanye urayizi iminsi nabanye nawe irarangiye iyo waje uva urahazi hanze ndakubwiye ati hanze iyo waje uva urahazi sohoka vira mu rugo none ushunyiruka vira mu rugo mbisa ico waje uzanye abacufana neza ama nawe ukigirira nabi kubana n'umugabo w'ikigaba umugabo adashobora kubona ubuzima bwubaho bugeze ndamutore ndamukure mwiyarara ndamusirimure ndamwicarike ku ntebe ariko angwize n'ubusa ngomba ntangure ubuzima bushasha yantesheje umuvukanye antesha umukozi nanibereyeho neza ariko ntaco reka nihangane nzokongera kwiyubaka hama nige uko nkwiye kubaho kandi ndi jenyine basi mabuja basi mvuye nongera guhamagara mabuja mugundeke ngume ngaha genda usubire gutoragura yama yarara uzosanga babanye ko uja
uzosanga y'inzoga uzosanga bijya byose nari narakwiba abarundi nibo bavuze ngo bangire neza nigire nabi basi mbigo kwicumi basavyo muri nduru mu matwi inzira yakuze ye ntayo uzi cyangwa ushaka ndaguhamagarire polisi yo nereje njahe ariko mana yanje abangu bose twakundanye baramemukiye ndabura umukire ndabuze n'umukene none ngiye kuba uwanje nitandukanyije n'inshuti nitandukana n'abavukanye abandi heje bose narabimye urukundo kuko nashaka umugabo nkunda nkuko ndabyifuza vuga ngo reka ntore umworo wa nyuma kumbure niwe tuzobana neza ariko nawe birangiye tuvanye nabi mana umutima wanje uwakira aba ari uhereza ibyishimo amagorwa ntasiga yandi nirije ngo mbasuye muri buno buzima ubuho aranyica nta byinshi ko nje ndabizi neza ujya muhungu yahanyeretse iyi nzu akiri karayubaka ambwira ko ari wari karayubakisha ari yiwe nahanyene mugaje ndahadodora gute aransakira ujya muhungu no kwimana aya n'amagorwa kandi ibi nije navyikwegeye kuko narabibwiwe nanka kumva basi ntiyosohoka akansanga ngaha ndahadodora gute nibutse akagere nagiye ndamuteye kamubwira yuko jewe nabaye umudiyasipora ubwo budiyasipora bwanje bubaye ubu bugaruka kumwazambira nibyo nagiye ndamugize ariko reka ndodore Mabuja na mahoro. Ego na mahoro none ko mutugende zisaha na mahoro namwe. Mabuja. Jesse navuga ko ari amahoro kweri. Be umbosi wonga hano yoba. Ego ni hari. Sinzi ko mwumumpamagarira nimba byoshoboka. Ariko bintu ya makenga. Kare mu byivuganira. Ninje nta kibazo. Biravana n'ivyari byo uraza muvugane nyimba ari kibazo cyangwa atari kibazo vraiment jivye navyo nzi ko mbona umengo ntiyamakenga cyane.
nibaza ko nacanganikiwe ubundi ko ndabona canke si wewe sheri uwazananye dodo ubu ngiye kugururira sinzire ivy'iwanyu uramwemera ko yinjira ngaha nyene ari kumankira sheri ntazi ico mufu sheri ntutumeje dushavana je nawe sinakubujije ko adashobora kwinjira ngaha nubwo hazoba ari mwijoro umureka agenda yaje ariko uremeye ko yinjira ngaha sheri ni vyiza wogira zihama muyaga ikibazo ciwe yakubwiye ko afise ikibazo waragira ikibazo yo barabasi umuntu arinze azameze uko nimwumvikane mumvirizanye Jody subira inyuma umusubizi wa mukuye hamugaruke sheri kandi gusaba nyamba wumva waje ko n'ubundi umugore wawe kandi ukaba unkunda nyemera mwumvikane n'uyu muntu muvugane Jody encore umviriza terurana nawe usubira umusohokane hamugaruke sheri please nyimba wamura ko ndi umugore wawe uba nanje nkakuba kandi kwa dukundana nyemera mwumvikane umwumvirize siko uri umugore we wanje kandi akubaha nawe ukanyubaha ariko Jody encore terurana nawe usubize hanze hamugaruke niwe ndiko nabwiye se ndiko bwiye sheri nyumviriza ndakeneye unyumvirize basi umvire basi kigongo jewe siko hama mwicare muvugane uzobukoze umviriza sawa madame ndakubaye kuko urakagufa ko magufa yanjye yicare ngaho amajambo 3 urengeje nemwe ndagusohoza inkoni karibu wicare ngaho ndagusavye yago ngo wicare ku ntebe Mabuje no kurumva barire aha harankwiye nugusabye kuza gutera seso umuntu bimwongeza ingwane mu zindi ubu mbega ko wagiye simpari ubona ntakomeye sinakubwira ati imana izotugirira neza sinakubwira ati imana izogusha imvura ahari izuba Eric isi irazunguruka ndabizi ntuzanywe n'amahoro wewe sinkangwa naho gasura sinkangwa n'izo mpuzu wambaye ntuzanywe n'amahoro ngaho ja ngaho vuge numva sigaye no gutinya kuvuga mu izina ryawe navuga ati mvuge bosi na mabuja ngaha je ndabizi neza ko ivyo nakoze tubana hariya ivyabaye ibintu vyiza ego je naragutaye ndagutanirukira amaroro uribuka nkumurira amahera mu jisho je ndabizi vyose nije nabikoze nirutse inyuma y'ivyo ntarondeye niruka inyuma y'ibinsiga kugera uno munsi ujya nirukanzeko nawe yanyirukanye kandi anyirukana nabi uko nahingiye niko nahasohotse kugera uno munsi nagize isoni kuko ndibuka ujya muhungu w'umugenzi twari dufise hariya yarampaye amakuru yawe yose aranyereka ngaha narahaca mbona ngaha aye aranyereka ngo n'urupangu uri kurubaka mama ngo warateye imbere nanje sinavyitaho kuko hariya aya nirukanze kurarya amahera y'irya mugore ngiye subira mu kakarori hariya burya nagize isoni zo kuza ngaha nca hariya sanga twatuzu baratubomoye bagomba bahubaka izindi nzu koma burya nca ndavuga ati nta kindi cyo gukora jewe kuri mwene wacu kandi twavuye mu ndimwe tutagira abavyeyi jewe sinitayeho bijya nakoze je ndabizi ko nakoze amakosa ariko naje no kuri grand frère ndibuka ko mama yakumpaye nyiragi ngundere uzuncunge undere nka mutoyi wawe ariko byarangiye utansigaranye ahubwo wagiye gusigarana abandi uza kurera abantu bakuze cyimba utaretswe warareze vuga ikikuzanye hama usoza ugende nyarutsa kandi we kumbihiriza umunsi ariko nukuri nk'ukuri umuvukanyi abavyeyi baradusize nta bavyeyi dufise nukuri ndakwinginze kuko Imana yaguhezagiye
nukuri nawe ntunyirukane ufu umushira mu gikoni basi ndare mu gikoni cyangwa ngira umukozi wawe ndagukorere mugabo sindare mwibarabara no kuruzo gukoza muravyumva ano ufise cyo gufata je nk'umuntu mvume ngo ndamwikwegeye hano mu nzu wanje no nikwegeye shitani asi nukuri ntunyumvire nabi nanje bijya ni satani umubona ibintu yakarigira ngaha yiyorobeka nk'inzoga burya hatekeye byinshi nk'umuntu ko ivyo yatubwiye n'ivyo atatubariye burya ivyo yatatubariye ni nka desa yatubwiye ijana asigaza amajana abiri hama none n'ubise ngo yitwa Eric none uburya ikintu wari wakoze mu buzima ari ukizi neza wemukira umuntu kandi w'umuvukanyi wawe babuca nukuri jewe nanje nkibikora sinahinzi ko bizompindukirira nko nkuko ariko nasanze ko guhemuka ntabwo ari byiza na gato buri urakora ikibi ukibagira ko kizokugarukako nanje ivyo nakoze mpindukiye kubona ko vyari amakosa yarampanuye ariko nanka kuwumva ariko ngarutse kwicuza none nk'ubu Eric abigusubirije mu nkuko nawe waryohewe kandi burya hajya twirukira abadusiga tugasiga abadusanga none nk'ubu wirutse ugasiga umuvukanyi wawe inyuma warubaza ko musigiye nde ariko sino ntidukwiye guhagarara ku byo kukubaza cyane icy'ingenzi ni uko witahuye ama Eric nkuko nyene nabivuze na kare hari ikintu ngoma nibuka mama yakwisigiye nk'iragi baciye umugani mu kindi ngo urukwavura ko ruko umwana reka nacu ndabirengeko nemenda kwemerera ugaruke uze ngatubana ariko icyo womenya cyo nta minsi uzoba ngaha Jambo gimana yatubwira ati hayigo ababarira abandi kuko nabo bazobabarira amvuze ati ndeke kubabarira nwankuze ibyaha bibiri cambere uri muvukanye ica kabiri nwandenze cyo amabwizo y'Imana ngwino ube ngaha amezi abiri madame yanze dupangije hariya mu buterere nyazo cagenda kubamo ariko ukazokwenda ukagira zangeso ziwawe warumaze mu imisi uzoca usoho kugenda uzomenya uje kuko abakeneye kuba inzu babamo ni benshi igyanzu nende yipangishije ariko ndemeye kuyiguha wavyumviye se ntakifata nk'umuvukanye yitwa boss kwe gutuma umugara mu izina je wega je ndi mutoyi wawe mvirize urazi no mu buzima bwahise wambwiye mware mubanye mumvikana kandi na n'uyu munsi ko bayitahuye akazi ni mubane kandi mumumvikana sukuvuga ngo nubwaje ngo adoca ahita asubira muri zangeso burya ishure ry'ubuzima nayo litwigisha byinshi ndabizi ngaha yize kandi yamenye siko mu mezi abiri uzoba wamubonye kazusubira muri zangeso canke agiye gukomezanya nawe siko Achumukana mu kiyondo mu ngesira raba ni hwera naje hariya mu buterere sabasi sindabonye mu cyumviro cyawe ama Eric karibu kandi nusuje ntungitemabura ya byose kuko ni kubera Imana kandi iyo tutasenga ariko tutosubiye kukubona n'uyatwawe n'ishavu ndabizi ko asenga siko karibu rero hamare kandi akwereke aho ushikira none mbega impuzu nazo cyane kuri nta mpuzu ufise kuko kuva kera aho nari nagiye hariya nurya mugore yazingurira rero mu kuvayo burya mvanye izi nyene nari nambaye nta n'ikintu na kimwe navanyeyo uko nahinjiye niko nahasohotse nukuri hama nta kibazo turabyumvikana n'umugabo wanje hama ndazi byose bizogenda neza icyo bakizima nuko bavyitwaramo neza hama karibu ndakwereke usashe manze kandi kugira ikintu kimwe nimba ari umuntu agerageje kuntesha bunire yiki ibaze kunta mu nzu ya jenyine nkasigara ko ari rya barabara ariko je nifuze ko utubana yaziriya ngeso wari urimo uhinduke kuko ari mu buterenda kurungiza bariya mwahora nabega bariyo gusuze witwarira ubuntu nunabona nanje kunye kuritwara nzomenya kundi kuntu tubigira siko sheri je numwereka ahantu ashobora kuba mpuzu nazo twazogenda kumugurira nikamara guca sawa